Inyuma yuko bakoze igiteramo mu gihugu c'Ubufaransa bikagenda neza, mu Bubiligi naho baraye kandi berekanye ko hari ico bashoboye kandi ko bafise impano idasanzwe n'abana b'igihugu, ariko kandi ku rundi ruhande umuririmbyi wundi w'umunyarwanda agiye kuza guteramisha abarundi, nimwe mu nkuru iriko iravugwa cane. Ku rundi ruhande dufise amakuru yuko FANNY LAVINE na LIBERT bakwiye kwitondera ibintu bariko barakora, ndetse abafana nabo bagasabwa kugerageza kutihutira gufata ingingo zitabereye, kuko bakwiye bwo gushigikira filime ndundi kugira ngo igere kure, kugira ngo sinema y'u Burundi ishike kure maze ibintu bikomeze gutera imbere. Nkunda renda gushimira wakoze subscribe, ndaguha ikaze wewe mushasha ukore subscribe maze udufashe gusangiza inshuti n'abagenzi, ukande like, wibuke gushira icyumviro cyawe muri comment maze dukomeze kubana gatana kuri kagenzi kako. Ijwi mwumva ni wa musore wanyu ni Fulgence Mika, ikaze cyane kugira ngo dukomeze kurabira hamwe ibiriko birabega no hino na cyane cyane muri entertainment industry y'u Burundi, kugira ngo dukomeze kuraba uko iterambere ryacu rishobora kuduga. Reka mpere ku nkuru ya basore babiri ku ndirimbo yabo Away ni We Love Muzika, ubu bahinduye izina ariko kera yari We Love Music, ariko naho indirimbo itakiri kuri channel bonyene bafise kububasha. Indirimbo ni yabo, ikaba yashoboye gukwiza umuliyoni w'ama views, umuliyoni w'abantu bayiravye ku rubuga rwa YouTube. Ubu nabo bageze muri wa muryango w'aba Mil Gang nkuko Satb yabivuze. Reka kandi mbandanye ndakwibutsa ko KIRIKOU na DOUBLEJAY bari mu biteramo by'urukurikirane hariya aya ku mugabane wa Buraya, aho nyuma yo gukorera igiteramo ca mbere mu Bufaransa mu gisagara ca Paris, baraye babikoze kandi i Buruseli mu Bubiligi mu guteramisha abarundi n'abanyarwanda baba mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse bararyoherwa cyane bigenda neza, aho benshi bagiye bagaruka ariko ku kuntu bashobora kuba bariko barafashwe nabi mu Bubiligi, kuba batigeze burira imiduga. Ariko yamara umwe mu basanzwe bafashanya n'abanyamuziki bakomeye cyane we ni DJ Pole, akavuga ko biriya atakibazo bitwaye ahubwo ari navyiza kugira ngo bashobore kubona uko igihugu kiba kimeze. Ku rundi ruhande mfise agakuru kumuririmbyi wo mu Rwanda, uwo nawe se uwundi ni Christopher Muneza, benshi bakunze gutazira Tofa, agiye kuza mu gihugu cy'u Burundi, ateramishe abantu. Ivyo ni nyuma yuko habaye kumvikana n'amasezerano yatevye gato, ariko impera n'imperuka birangira bigenze neza. Akaba agiye kuza guteramira abarundi ku igenekerezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2023, ndetse umwaka wagiye kurangira na show imeze neza. Otire ninde agiye kuzana uyu muririmbyi? Ugiye kuzana uyu muririmbyi ni Manager Simplice, benshi baramuzi, asanzwe ari manager wa Wiz Design. Akaba kandi agiye gufadikanya n'ishira hamwe First Travel Agency kugira ngo bashobore kuzana uyu muririmbyi. Ni nyuma yuko kandi yigeze no kuzana uwundi muririmbyi bita Kenny Soul mu Rwanda. Muravyo igiteramo cyabereye kuri Miki hariya kuri Avenue de l'Arche hari muri 2022, ariko kandi benshi bagiye bagaruka ko nubundi abana b'igihugu harimwo akantu ko kudashigikirwa neza nubwo baba bariko barakora ibi bintu uko biri. Ndagushimire cyane kandi ukomeza kubana nanje. Dufise n'izindi nkuru zitari nke, aho kuri FANNY LAVINE na LIBERT ibintu vyabo ngo bakwiye kuraba uko babigenza, kuko ngo bitariko birorosha ibintu biriko biratuma ahubwo sinema ndundi igira ibibazo idashobora gukomeza neza nkuko byategerezwa. Ariko kandi abafana bakurikira filime z'abana b'u Burundi, abasanzwe baraba amareresi y'abana b'u Burundi, basabwa kutagerageza ngo bacike intege, basabwa kudacika intege na gato kugira ngo bakomeze gushigikira abanyempano bacu, kugira ngo nabo bakomeze kuzamuka, bakomeze gukura, bashike ku iterambere rikomeye, bashobore no gushobora gushika kwisoko mpuzamakungu, bashobore kudandaza ibikorwa byabo mvabwenge baba batunganije, baba bameye bagafata umwanya kugira ngo bigere kure. Nuko LIBERT na FANNY LAVINE kimwe mu bintu nyamukuru basabwa no kugerageza
kurinda ishavu ryabo no kugerageza gusesangura amajambo bagiye kuvuga umwanya uri wose mu gihe bitavye itangazamakuru runaka iri na ririya canke mu gihe bariko barayaga n'abatandukanye kugira ngo bashobore kugira ivyo basigaje bagire amabanga y'akazi kugira ngo bamenye aho bagarukira kugira ngo birinde kandi no gutwarira hejuru ibyo havura bituma bitagenda neza mu kazi kabo ka misi yose. Tuba dufise amakuru menshi ariko kandi hari n'indi nkuru itameze neza ku rundi ruhande, aho ni nyuma yaho umugwi w'aba DJs ndavuga Runtown DJs murabamenyereye baratunganije igiteramo cyabo cha Buja Vibes Show, muravyibuka cyabereye hariya kuri World Beach. Ariko rero abaririmbyi batari bake baraneguye inyifato ya Dramati kuko yahamagawe akarenga gatanu ngo aje kuri stage cyo kimwe n'abandi aranka, hagera aho abo baririmbanye indirimbo zitandukanye baja kuri stage arahamagagwa kugira baririmbane navyo kandi aravyanka, niko guca anabwira umu MC ko atosubira gucisha mu kanwa indirimbo yiwe mu gihe atabimuhereye uruhusha. Ariko kandi ivyo vyabaye mu gihe zina muririmbyi wese yari muri ico kibanza ndavuga World Beach yari yahawe ubutumire bwo kuja gushigikira uno mugwi w'aba DJs kugira ngo babahe support maze babafashe kugira ngo bigende neza, abitabira ico giteramo bashobore kunezerwa. Umuraperi Bface cyo kimwe n'abandi baririmbyi batandukanye bari muri ico kibanza ntibariye umunwa na gato mu kugira ico bashigirije kuko inyifato yagize ngo ntimeze neza. Ibi navyo kandi ni ibintu bitariko birorosha ibintu kuko bariko baratangura kubifata nk'ubwibone, ariko yamara nawe nk'umuntu amaze kugira ahageze yarakwiye kumenya ko nawe hari habashizemo kuvugira ngo ibintu bigende neza. Bface nawe ibyo bimaze kuba ati gusa nk'impanuro notanga ku baririmbyi bagenzanje bamwe mu gihe udashaka kuja imbere y'abantu ucugumi wanyu canke ukabisinyara hakiri kare, kutabishaka bataririrwa baraguhamagara kuri stage ubasuzugura kandi wavuye muhira uziko uje gushigikira mugenzawe, kuko nawe nta rubanza wokora wenyene murakeneraniye. Ubonye ubustar ari bwinshi bukuvyimbije umutwe ukabona uri hejuru y'abandi, solution ya yindi nyene cugumi wanyu kuko ntawaguteruye. Ibi ndabivuze mbabaye kuko maze kubibona kenshi. Duhinduke duce bugufi, ivyisi n'ubusa ubusane ni kimwe no kubana n'abantu neza n'ikindi. Ubwo akaba aribwo butumwa Bface yashoboye gushikiriza nyuma y'ibi byabaye kuri Dramati, maze ibintu buri muntu wese agasaba ko byogenda neza, hakabukumvikana, hakabugushigikirana, kuko atagushigikirana uru ruganda rwa entertainment cyangwa imyidagaduro mu Burundi ntushobora gutera imbere na gato atagufashanya bihabaye imbere ya byose kugira ngo ibi bintu bize bishobore kugira inzira. Nuko abana b'igihugu bazoja hamwe bakavuga ati reka dushigikirane dushobore gufashanya kugira ngo iterambere rishobore kuboneka maze dukomeze gushika imbere. Byama byabaye turabibona hirya no hino, ariko ibi bintu nabo nyene barakwiye kuvyiga. Wa muntu wari we wese asibo gusa, wewe wese ibyo byose ukora buri munsi utegerezwa kugerageza ugashiramo ingufu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Iyo atagushigikirana iterambere ntibiboneka. Umenye yuko iyo ukoze ikintu wenyene kenshi ego hari gihe gira 6, ariko umenye ko kugira ngo kirambe bisaba kuba uri kumwe n'abandi. Uri wenyene iterambere riramarira goye. Inshuti zanje, reka ngushimire kandi rero wewe washoboye kubana nanje muri kino kiganiro. Ndagushimire wakoze subscribe, ndagushimire ukomeze gushigikira ibiganiro byacu ugashikira impano z'abana b'igihugu. Reka ndaguha ikaze wewe utarakora subscribe, ntibagire kana subscribe kanda like, kore share, usangize benshi maze dushikane inkuru nkizi kure kugira ngo benshi bige bamenye ibi nabiriya. Ndagusabe kandi wewe wagize icukura muri kino kiganiro zige comment yawe kugira ngo dukomeze kubana neza. Wakoze, Imana iguhezagire. Ciao ciao.